disikuru bitandukanye n'amadisikuru bitandukanye n'amagambo y'abakomeye. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rishiraho ibidahari. Amajambo y'Imana arahumuriza, amajambo y'Imana arabohora. Impamvu itorero ry'uno munsi ryasubiye inyuma nuko amajambo y'Imana bayashize iruhande. Amajambo y'Imana rero niko gaciro dufise abakristo. Amajambo y'Imana ntidukeneye gusa kuyumva, ahubwo gusa dukeneye ngo adukorere. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana tumaze kuryumva hanyuma tukaryizera, hanyuma rikadukorera. Haleluya. Rero kugira ngo nkoreshe umwanya neza, reka tuje mu migani. Tuje mu gitabo cy'imigani, igice cya 15 umurongo wa 3. Haleluya. Turasoma mu izina rya Yesu. N'umurongo mugufi cyane dusanzwe tumenyereye, ariko numvise Mwuka Wera mpa amajambo biciye muri iryo jambo. Haleluya. Haravuga ngo inyonga z'Uhoraho ziri ahantu hose, zitegereza ababi n'abeza. Haleluya. Turaja mu gitabo cy'Itanguriro. Kinyarwanda ngira ni Itangiriro nyene, si ego, igice cya 16. Haleluya, haleluya. Turahera ku murongo w'indwi dushikane kuri 13. Turasoma mu izina rya Yesu. Abafise za Bibiliya mudukurikirane. Umutwe w'amajambo haravuga ngo Hagari yangaye, umumarayika atumwa kumugarura. Haleluya. Umurongo w'indwi haravuga ngo umumarayika asanga ageze iruhande y'isoko y'amazi mu bugaragu. Niyo soko iherereye mu nzira ijya Ishura. Aramubaza ati Hagari ncoreke ya Sarayi, uvahe ukajahe? Aramwishura ati mpunze mabuja Sarayi. Murongo w'9. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati subira kwa nyoko buja uce bugufi munsi yiwe. 10. Umumarayika w'Uhoraho ataramubwira atakora mubwira ati nzosegenyura cyane uruvyaro rwawe, bitume rutoharurika kubwo kuba isinzi. Umumarayika w'Uhoraho arongera aramubwira ati raba ufise inda, uzovyara umuhungu kandi uzumwite Ishimayire, kuko Uhoraho yumvise kubabazwa kwawe. 12. Mu bandi bantu azomera nk'indogoba y'inyeshamba, azohanga abantu bose nawe ahangwe na bose, azopfa aho yishingiye amahema yo gusita bene wabo bose. 13. Uhoraho avuganye nawe, Hagari amwita aturindavyi, kandi ati mbega aha hantu koko ndahaboneye iyimbona? Haleluya. Muri iri tanguriro rya 16, amajambo yose twavuze ufate usurinye iyi 13, uvuge ngo Uhoraho avuganye nawe, Hagari amwita izina aturindavyi. Hagari yita Uhoraho ngo urindavyi. Ati mbega aha hantu koko ndahaboneye iyimbona? Aha hantu ndahaboneye iyimbona. Haleluya. Yesu nashimwe kandi nahabwa icubahiro. Amajambo tugiye kuvugana ku majambo avuga ngo Imana ireba, cyangwa ngo Imana ibona, cyangwa Imana yitegereza. Yesu nahabwa icubahiro.
Yesu nashimwe. Abo turi kumwe nta kibazo nubwo muvuga ngo amene ntacyo bitwaye. Haleluya. Dufise Imana yitegereza, dufise Imana ikomeye. Nje kukubwira ko hariho Imana iraba ibwina. Nje kuvuga Imana itaraba nk'umwana w'umuntu. Nje kukubwira ngo nubwo woba uri umuhanuzi, nje kukubwira ngo nubwo worota, nje kukubwira ngo nubwo woba ufise ukubona mu mwuka, nje kukubwira ngo hari Imana irengeye ivyo byose. Nje kukubwira ngo hari Imana ibona deep. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. Impamvu abantu bajya muri confusion, sometimes hari aho bajya mu masengesho, cyangwa hari aho bahura n'ibibagerageza, cyangwa hari aho umuhamagaro ubabwira ngo narihenze. Hari aho umuhamagaro umengo bariko barawufata nk'uko umengo boba barihenze. Ariko muri aya mwanya mutoya nje kukubwira ngo hariho Imana iraba, hari Imana ireba iri mu ijuru, hari Imana y'imbabazi, irabisha amaso y'imbabazi, irabisha amaso atandukanye n'ay'iwacu. Yesu nahabwa icyubahiro. Tugiye kuvugana ngo ni Imana ireba ibibazo by'abantu. Yesu nahabwa icyubahiro. Abantu bahamagawe bariko baraca mu bintu bitandukanye. Abantu bahamagawe bariko barafata urugendo, bariko baca mu rugendo ruruhije, ku buryo aho umuntu ashobora kwibaza ngo mbega hari uwumbona. Ariko nagira ndakubwire ijambo rimwe kuri uno mugoroba, ngo aho pastor atakurabiye, aho uwo mwashakanye atakurabiye, aho bishop atakurabiye, aho wakubwiye ngo ndagukunda cyane atakurabiye. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo hari Imana iri mu ijuru ikuraba. Ikuraba mu gatondo, ikakuraba saa sita, ikakuraba ku mugoroba. Sugupfa kukuraba. Mu Kirundi havuga ngo yitegereza. Haleluya. Kuraba no kwitegereza ni ibintu tofauti. Kwitegereza ni observe. Kwitegereza no kujibwina. Iyi Mana dusenga iyo tutarasenga ngo ibizi nibyo dusenga, ngo ibyo ucamwo byose ngo iba yabirekuye ariko ibizi. Haleluya. Twasomye inkuru muri Itanguriro igice cya 16. Aburahamu ava iwabo ahabwa amasezerano, abwirwa ngo genda Aburahamu mu gihugu. Ntiyamubwira igihugu agiyemo, ariko nzobana nawe. Uko yatera intambuko agenda, nyuma Imana imuha amasezerano. Bwana Yesu asifiwe. Iramubwira ngo nzoguha uruvyaro. Sinzoguha uruvyaro rw'umwana umwe canke babiri, ariko Aburahamu we na Sarayi nzokugira sekuruza w'amahanga. Nzoguha uruvyaro rudaharurika. Nzoguha uruvyaro ntahaye abakwitangiye imbere. Ariko ngo mu rugendo bashikirwa no kutizera. Reka ndabivuge kutizera. Bashikirwa no gukekeranya. Bashikirwa no kudendebukirwa. Ku buryo igihe kimwe twahasomye, Sarayi abwira umugabo wiwe ati jewe ndabona ego Imana ni Imana mugabo hariho abakunda kuvuga ngo Imana ifashe uwifashije. Icyo gihe nibaza yuko na Sarayi yawukoresheje. Abwira umugabo wiwe ngo bafate inshoreke yitwa Hagari, ngo naryamane na Hagari, ngo kumbure wo mwana azovukira aho hantu. Reka bagerageze barabe yuko umugabo wiwe atopfuko. Mugabo reka turabe uko twofasha Imana. Bibiliya haruguru yaho Imana iravuga ngo irabireka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Ngo ibiretse, ngo umwana aravuka. Ngo umwana avutse,
Hagari ngo atangura gusuzugura Sarayi, ngo atangura kumurabira akajisho kagasuzuguro, ngo Sarayi arababara cyane, ngo abwira Aburahamu ngo mbega urabona ibi bintu biriko biraba, nguni ngo aramubwira ngo ni wowe wabitumye, ngo rero ngo nufate umwanzuro. Bwana Yesu asifiwe. Ngo arirukanwa. Yesu nahabwa icyubahiro. Ngo baramwirukana aragenda. Burya Sarayi yahuye n'urugendo rurerure cyane, ahura n'urugendo ruruhije. Cyubona umuntu afise imbanyi, sibatubwira imbanyi yari afise uko ingana, ariko umuntu afise imbanyi agiye mu ishamba, agiye muri desert, ahantu atamazi ahari, ahantu atabiryo bihari, nta hantu umuntu ari karacaringa, bariko ahubwo baramubwira ati wagipfuwe, waramenje, genda ntitugukeneye, nta kimaze ngaha. Haleluya. Ngo ari karagenda, ngo Uhoraho atumiza umumarayika. Bwana Yesu asifiwe. Atumiza arungika umumarayika. Umumarayika aramubwira ngo mbega Sarayi we, ngo uvahe ukajya he? Bwana Yesu asifiwe. Abwira Hagayi, murambabarira. Hagayi ngo arakanguka, ngo aramuraba, ngo aramwumviriza, ngo aramubwira ngo sifisi yo ndiko ndajya. Bwana Yesu asifiwe. Nagira ndakubwire mu byo urimo byose hari imbabazi z'Imana, hari amaso y'imbabazi z'Imana. Umuntu yirukanywe, umuntu yagiriwe imbabazi z'Imana, ariko uriko aritwa sekuruza w'amahanga yamutaye. Nagira ndakubwire ngo ushobora gutabwa, ariko nari ndakubwiye ngo hari amaso y'imbabazi, hari amaso Imana iturabamwo y'imbabazi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo Imana, ngo Uhoraho, ngo aha amasezerano nyamwana, ngo aramubwira ngo ntibizokorohera, ariko nzokugira umunyamugisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nagira ndakubwira ngo ivyo uri kuracamwo ngo hari Imana y'imbabazi, nariko ndakubwira ngo hari Imana ireba iri mu ijuru, hari Imana ikurikirana umuntu mu gatondo mu bibazo arimwo. Natanguye ndakubwira ngo hari Imana ireba, ikareba ibibazo, ikitegereza ibibazo by'umwana w'umuntu. Bwana Yesu asifiwe. Hari imbabazi z'Imana cyane, hari amaso y'Imana tubona kuri Hagari. Bwana Yesu asifiwe. Hagari biramurenga kuko nta muntu yari akimuvugisha, nta muntu yamuraba, yari mu gahinga kanyaga nande, yari ahantu ata connection ihari, yari ahantu hari inzara, yari ahantu barondera amazi wenda nta mazi ahari, ariko aravuga ngo uri ndavi. Haleluya. Mbega ahantu ko ndahaboneye, koko ndahaboneye iyimbona. Aravuga ngo ndahaboneye iyimbona, Imana ihambaye, Imana idatoranya ku butoni, Imana irabana amaso y'imbabazi. Nubwo banciri rubanza, ariko hari amaso mu ijuru andabana imbabazi, andabana amaso atarayuburiganya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Amaso y'Imana ngo inyonga z'Uhoraho ngo ziri mpande zine z'isi. Bwana Yesu asifiwe. Ngo amaso nayo ngo akabona ababi, ngo ikabona n'abeza. Yesu nahabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Ndavyibuka narababwiye ubushize, hari ibihe nigeze kuba confused, nkavuga no, wenda naribeshe, wenda narihenze, wenda Imana ivyanje ntivyasobanutse, ivyiwanje wenda birakaze, byarayinaniye, kumbure nta yihari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari gihe naba confused gushika naho mvuga ngo no wenda narihamagaye, wenda hari ikindi kibazo nagiraniye n'Imana, wenda hariho ibibazo Imana itashatse kumpishuka, ariko uku kuntu ndiko ndakubitika si bisanzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ariko nagira ndakubwire ngo mu byo uri kuracamwo byose
umugambi w'Imana uracyakomeza. Umugambi w'Imana ntabwo uhagarara. Umugambi w'Imana urakomeza no mu gihe utariye. Umugambi w'Imana urakomeza nubwo bariko barakuroga. Umugambi w'Imana urakomeza nubwo udafise ibyo wambara. Umugambi w'Imana urakomeza nubwo ugwaye. Umugambi w'Imana urakomeza nubwo bakwisa amazina. Hallelujah. Hallelujah. N'Imana iraba abayubaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo genda fata umwana wavyaye ikinege, umwana umaze imyaka n'imyaka utegereje urindiriye, hanyuma umufate umutware umuboheshe umushire kwinkwi ku mutwe, hanyuma utware umuntange kw'igitambo. Imagine. Umwana arindiriwe imyaka irahera gushika hagararazamwo imyaka yindi irasubira. Bibiliya irambwira ngo aronka umwana ku myaka 99. Rero Imana iraje iramubwiye ngo fata uyo mwana naguhaye Isaka, hanyuma umutware hamwe batangira ibitambo umutange. Ngo arikorera, ngo arabwira umwana ngo tugenda aho tujyana. Ntiyabwira umwana aho bajyanye. Umwana arafata inkwi arazikorera ngo nuko baragenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngo baragenda ngo bashitse aho batangira ibitambo, ngo umwana karaba hirya no hino, ngo akavuga ngo none ga data, ngo ko tuje gutanga ibitambo, ngo icyo utanga kiri hehe? Yesu nashima. Ngo ivyo utanga ko ntabibona. Ngo ijambo yamubwiye Aburahamu, ngo aramubwira ngo Imana yo mwijuru, haleluya, ngo iravyimenyera, ngo iravyimenyera. Ngo afata umwana aramuboha. Umwana wavyaye wararushe, umwana wavyaye warabwiwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ngo aramufata aramuboha. Ndiko ndagerageza kwiyumvira umwana w'ikinege, umwana uhawe muri ubwo buryo, umwana uhawe wararushe, hanyuma ugamufata uramuboshe, umushize kunkwi, ufashe za nkwi nyene wa mwana yikorera uzimushizeko, ugira watse umuriro kubera Imana. Imagine. Hari ibigeragezo turiko turacamwo kandi bisa nibikomeye, ariko uhumure, hari Imana ireba iri mwijuru. Oh, hallelujah. Mbega ndabaza, mbega ninde yabwiye Imana, ninde yabwiye Aburahamu ngo fata uyo mwana? Ni Imana. Kandi haleluya. Amen. Umwana ari karabaza ngo mbega igitambo kiva hehe? Ngo atanguye go gukata, ngo ajabona ngo umwagazi w'intama. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ibihari. Imana yabwiye Aburahamu ngo fata uyo mwana umutange igitambo, niyo yaravye mwijuru iramubwira Aburahamu ngo reba inyuma yawe hari igitambo. Hallelujah. Hari ishure turiko turacamwo rivuga ngo kubaha Imana. Hari Imana ireba abayubaha. Hari Imana iraba abayubaha. Hari igipimo tujako Imana iri kiraraba abayubaha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nagira ndakubwiye ngo ivyo uri kuracamo mwene data sibikwica, ahubwo nivyo kugira ngo haze hamamazwe, vyandikwe mu mateka, maze abantu bazamure kwizera. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hari Imana iraba abayubaha. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hari umugabo yitwa Yefuta mu bacamanza. Uyo mugabo ngo avyagwa ku mumaraya. Bwana Yesu asifiwe. Ngo hanyuma baramuzana akurira mu bandi, ngo se wiwagera gupfa. Ngo ariko bene wabo abantu basangiye ivyo kurya, abantu kumbure yarabakoresha deyade, akabakoresha devoir, kumbure baragwara akabisegura, kumbure baragwara akabasengera, kumbure barabura icyo bambara, ahubwo agafata agashati kiwe akabambika nka mwene wabo. Ngo ariko se wiwapfuye. Haleluya.
ngo aravuga ngo wewe wavyawe na maraya ngo niwomoke nugende. Kumbura yarabwiye n'aba chef de quartier n'abakuru b'imidugudu sinzi n'ababura amatari baramufasha baravuga bati uyu muntu reka tumwomore. Haleluya. Amen. Nagira ndakubwire ngo hari Imana ireba abakiranutsi ikabakurikirana dès le début kuko umugambi nuwayo ni gushiramo kandi ni nayisoza. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yefuta ngo ariruka ngo aromoka aragenda. Haleluya. Muri commentaire ariko haravuga ngo Yefuta yari mu ma exercice y'umwuka. Yefuta yari mu ma exercice y'umwuka. Yefuta ntiyagiye kwidoga ngo arira. Yefuta ntiyahamagaye ku ma WhatsApp ngo mbega murazi vya bikoko. Yari muri exercice y'izumwuka. Yari muri exercice yo kwambara imbaraga. Yari mu exercice yo guterura ivyuma. Haleluya. Hallelujah. Yesu nashimwe. Amen. Ngo ari kigihe kimwe ngo kiragera. Ngo igihugu kirageramigwa. Ntihageramigwa umuryango wiwe. Ahubwo hageramigwa ubwoko bw'Imana. Ngo bariga ngo babandi nyene bamwirukana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Ngo babandi nyene bamwirukana. Ngo babakuru b'imidugudu n'aba chef de quartier iwacu harimo n'abanyumba 10. Ngo bajinama ngo baravuga ngo mbega ngo hari uwundi muntu ngo yoshobora ngo kano kazi. Ngo hari uwundi muntu yoshobora kudukura kwa babazi. Ngo bajya kurondera Yefuta. Nagira ndakubwire ngo amakuba n'amarushwa uri kuracamwo hari aba Imana iri kirategekanya kugira ngo bagusange yuri. Hari Imana ireba iri mu ijuru. Hari Imana ireba iri mu ijuru ikarabana imbabazi babandi nyene akaba aribo bakugarukira. Ngo baragaruka baramubwira ngo turakwingize ngo tuzokugira umukuru. Ngo nugaruke. Yesu nahabwa icyubahiro. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Amen. Ndavyibuka hari umuntu yigeze kunyambika ibara. Sizi ko mu Kinyarwanda muvuga ngo kwambika ibara. Bavuga kwambika ibara. Kugukoza isoni. Hari umuntu yigeze kunkoza isoni azinkoza aho ashoboka hose. Bwana asifiwe. Ambwira hamvuga ibintu bitanashoboka ntazopfa niyumviriye no mu buzima bwanjye. Ndariko ndababara cyane nari mu bihe byo kubabara ashiramwo nibindi birateye ubwoba. Ariko igihe kiragera. Bwana Yesu asifiwe. Nagira ndakubwire ngo reka bavuge. Nagira ndakubwire ngo ni wemere iryo shuru ribemwo kuko ibihe hari ibindi bihe Imana ireba iri mu ijuru igashiraho igakomeza ku buryo ata muntu numwe abikura. Hallelujah. Uyo muntu arampamagara haraheze imyaka arambwira ngo iyo Mana usenga niyo narakututse ndarakuvuga nabi ndagutesha agaciro mu bantu ariko Imana yambwiye ngo mfukame kuko mvuye mu minsi 7 nisonzesha ntarya ntanywa ngo ari kirambwiye ngo mbere yuko unyishura ngo mbanze mvugane n'umukozi wawe. Ndatangana ndavuga nti mbega nabaye umukozi wawe byari gamana nari mu bihe byo kutisobanukirwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Hallelujah. Hari Imana ireba, hari Imana iraba n'imbaraga, hari Imana iraba. Nagira ndakubwira ngo aho ivyo wahanuriwe ni bito cyane cy'ivy'Imana ifise muri wewe. Ivy'Imana jewe yigeze kumvuga ko ubuyo ndiko ndabijamwe rimwe na rimwe sindavyiyumvisha. Ndafata amakarandriye nkafata nako ama agenda ya 2010 nkahegenda n'imbere yaho nkaraba muri 2023 nkavuga nti Imana warabaye Imana. Hari Imana irabiri mu ijuru ikaveya icyo yavuze ku mwana w'umuntu. Hallelujah. Hari Imana iraba mu gatondo ntiryama ntihunyiza. Kwa kundi umuntu aryama cyangwa kwa kundi umuntu atwagwa n'agatiro eka tuba twarariwe bunguri. Tuba twaratwawe bunguri. Nukuri. Nagira ndakubwire ngo imbaraga z'umukiranutsi, imbaraga ufise nuko ufise Imana ireba. Ndashima Imana ko ata muntu yonteranya n'Imana. Haleluya.
ndashima Imana ko wonteranya n'umwana w'umuntu ariko utonteranya n'Imana, kuko mfise Imana ireba ibwina mu mutima, ikamenya mu mutima w'umuntu, ikamenya ivyo wibwira, ikamenya n'ivyo utibwira, ikarabira kure. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Ashyirwe hejuru. Arakwiriye gushimwa. Twariko turavuga Imana ireba igakurikira nabo yahamagaye. Nagira ndakubwire ngo niba warahamagawe, hari imbaraga zigenda zikurikirana. Ijambo. Amen. Pakurigereko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kare ndiko ndasengera ijambo ry'Imana. Mwemu yera anyibutsa mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa. Arambwira ngo Sawuli, haleluya, Sawuli iyo yabonaga abigishwa ba Yesu yavuga ngo bajya abantu bacyanganyikiwe. Iyo yumva abantu bagendana n'ivya Yesu yari afise umujinya cyane wo kubica. Bwana Yesu asifiwe. Ariko mu nyonga z'Imana cyangwa muri gahunda y'Imana, haleluya, Amen, hariho kugira neza ku buzima bwe, ngo nuko aragenda, ariko aragenda ahura n'imbaraga z'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ngo ahura n'imbaraga z'Imana. Nagira ndakubwire ngo nta kindi yarabuze, yari afise agashashe, reka ndakita agasashe, yari afise agasashe ku maso. Iyo tuza ku Mana, Imana iduha kubona ibyo abantu batabona. Niyo mpamvu no munsi hari abantu basoma Bibiliya ariko bafise ubuhumyi. Yes, hari abantu bari mu by'Imana ariko bafise ubuhumyi. Kuko na Sawuli icyo gihe, Sawuli yarasoma ijambo ry'Imana, Sawuli yarazi iby'Imana, Sawuli yarasobanukiwe cyane theology, Sawuli yarakurikirana cyane iby'Imana, ariko still yaragifise ubuhumyi. Yarakeneye nka Ananiya aza akamusengera ku maso, agakuraho agasashe ku maso. Haleluya, haleluya. Yarasoma ijambo ry'Imana, bavuga ati Yesu yazuye Lazaro, ateka reka ivyo yabizuye ryari, kuko yari afise ubuhumyi ku maso. Bwana Yesu asifiwe. Uno munsi uhure n'imbaraga z'Imana, imbaraga ziguhumura amaso, imbaraga ziguhumura amaso, zikwereke ivy'Imana kwiyumvirako, zikwereke inyonga z'Imana, zikwereke imbabazi z'Imana, zikwereke ivyiyumviro vy'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Ananiya ahura na Sawuli, aramusengera mu maso, arahumuka. Bwana Yesu asifiwe. Utangure kubona ivyo utahura ubona mu izina rya Yesu. Nusoma ijambo ry'Imana urisobanukirwe nk'umuntu adafise ubuhumyi mu maso, katika jina la Yesu. Abantu bariko baragenda nk'abantu bataye ivyizigiro. Bantu b'Imana, impamvu abantu bariko barananirwa mu nshengero, impamvu ishengero ry'Imana ririko rirananirwa, nuko bananiwe kumenya Imana bafise ko ari inyembaraga. Nagiye mpura n'abantu mu buzima bwanjye, bakambwira ko bankunda, tugasengana, tukirizanya, tukaduga gusengera abantu, ariko atari abantu beza. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana kuko nubwo umurozi azokuroga, ndashima Imana yuko nubwo bazokuryarya, hari Imana izoba iri mu ijuru ireba, ikareba aho iriko irakuganisha, itaraba bivanye n'umugambi wa Satani ku buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe. Mpora nkunda kwibaza ngo mbega iyo Imana itazira turabira aho bigeze, itazira turabira. Nagira ndakubwira hari Imana, hari aho baguteze ariko Imana irahagushisha utabizi. Hari aho bakuroze Imana irakurenganisha tu.
hari aho bavuze kugira ngo ushigwe ahantu, ariko Imana kubw'umugambi wayo hari ubwo yabiretse ariko ikuganisha ahandi. Nuko dufise Imana ireba, Imana itareba, Imana ititegereza, Imana itagira amaso y'imbabazi. Sinzi aho tuba tugeze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narigeze kubabwira ngo naciye mu nzitanya z'ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana imbere Imana. Narabonye abonkunze bambwira ko banyanka. Narabonye mu buzima bwanjye ntiyumvisha yuko umuntu yombwira ijambo akarimbwira. Sinigeze jewe nakuze nzi yuko abantu iyo batwenze baratwenze. Sinigeze nishyiramo yuko hari abantu b'indyarya babaho. Nabanzi ni umuntu uko ndamubona ni kwari. Bwana Yesu asifiwe. Aya mashure turiko turacamwo ga mwene da, aya mashure turiko turacamwo ariko atwigisha kubona, ariko aratwigisha kutabona ibituraba, ariko atwigisha kubona hakurya, ariko atwigisha kuduha ubwenge, ariko atwigisha ko Imana yacu ihambaye. Ni gute umuntu musengana, ni gute umuntu mubana, ni gute umuntu mubana, ni gute umuntu musengana, cyangwa ni gute umuntu muvukana ashobora kukuroga? Biragoye gutahura. Ni gute Imana ishobora kuba yaraguhaye n'impano zo kubona, ariko umurozi mukabana imyaka 10? Ni gute bishoboka yuko umuntu mugasengana mukajyana mu mirimo y'Imana, abarozi baza mwebwe mukababona, ariko uw'iruhande yawe ntimukwereke? Bwana Yesu asifiwe. Biragoye gutahura bene data, biragoye gutahura n'ubwenge bw'umuntu. Dufise Imana rero iri mu ijuru, iraba, imenya, ikabireka ukabana navyo umwaka wa mbere, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10, ikaza kukugura amaso nyuma y'imyaka 10. Izo ni imbaraga z'Imana, izo ni imbaraga z'Imana. Nashaka ngo wandike ku mutima wawe, uhandike kandi uhasurinye ngo hari Imana yo mu ijuru, inyonga z'Uhoraho zisagaje ahantu hose, ngo zibona babi n'abeza. Nagira ndakubwira ngo abo wamenye ko ari abarozi, hari n'ahatari bo bonyene, usanga hariho n'abari biruhande, ariko Uhoraho arabazi. Ivyo bimpa gutahura imbaraga z'Imana, bimpa kwizigira cyane imbaraga z'Imana. Niba Imana ishobora kuraba Hagari ikamugirira imbabazi, ariko sekuruza w'amahanga akaba atambabazi yamugiriye, nta muntu yo kugirira imbabazi. Hariho imbabazi zituruka kuhoraho wenyene. Hari ibigihe nigeze kubamwo birancanga, ndaja mu gihugu c'amahanga ndagisonzeramwo. Icyo gihugu c'amahanga ndaburaho ndara, nkarara ku muhanda, nkarara ku prayer mountain, ariko Imana ikambwira ngo uri kumwe nanje. Nagira ndakubwire ngo uri kumwe nanje nayibanyemwo igihe kirekire cyane. Irambwira ngo nzoba ndi kumwe nawe Janvier, nurara ubusa ndi kumwe nawe, nurara hanze ndi kumwe nawe. Bwana Yesu asifiwe. Irambwira ngo amaso yanje ari kumwe nawe, umurango n'amanywa n'ijoro ndi kumwe nawe. Umuntu wa mbere akancumbikira, indwi yarangira akambwira ati amina kuchoka.
nkaba ndavuyeyo nkaba ndagiye ku musozi, uwa kabiri nkasubira, nahavuyeyo ncumbikiwe mu myaka 3 hafi, navuye ncumbitse ahantu ha 12 12, kandi nagiye ncumbikirwa n'abiswe abakozi b'Imana. Maze yandaba akambwira ngo mukozi w'Imana ndaguhaye ku mugoroba sinda kubone, nkamwinginga nti ndagusavye basi gushika ku mugoroba ryari uzompa iminsi 2. Ati nta minsi 2 mfise ngaha, ayo ufise ngaha nugende. Akambwira ati nufate impuzu zanje umese, amashuka yanje umese, ankoresha nk'umuboyi. Ndumuntu avuye muri nations nimvu nzobarashingira intaye nkuko umukozi w'Imana yavuze, tuzomwafata umwanya wo gushinga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Ariko muri ivyo vyose umutima warambwira ngo inyonga z'Uhoraho zisagaje ahantu hose. Hari Imana ireba iri mu ijuru, hari Imana ireba iri mu ijuru, kandi nagira nakubwire ngo irafise ivyo ushoboye, irafise n'ivyo udashoboye. Ivyo udashoboye ntizokugezaho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Narinje kukubwira gusa ngo hari Imana ireba iri mu ijuru, hari inyembaraga iri mu ijuru, hari Imana yafise icyo yakuvuze ko ishitsa iraba. Iyo Imana itaraba sinzi aho jewe nawe tuba tugeze. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu nashimwe. Imana iteye ubwoba. Imana iteye ubwoba. Mwana w'umuntu, sinzi ivyo uri kuracamwo, sinzi naho ugeze, jewe nabwiwe gusa ngo ndakubwire ngo hari Imana ireba iri mu ijuru. Ngo inyonga z'Uhoraho zisagaje ahantu hose, nukuvuga ngo ifise autorite, ifise ububasha, ifise imbabazi, ifise vyose mu kiganza, ifise uburenganzira, ntahidashika, n'ahandi udashika, n'ahandi umuhanuzi adashika, n'ahandi amafaranga adashika, n'ahandi akazi kadashika, n'ahandi urugo rudashika, yo irahashika. Bwana Yesu asifiwe. Ni Imana yonyene ifise aho ishika umuntu akanezerwa. Ari umuntu bigeze gusengera, baramusengera, yari ikimuga, ngo aramuguruka, kandi Imana imuvuga ko amasezerano akomeye, iramubwira ngo uzoronka business, uzoja za Dubai, uzoja mu Bushinwa, uzoja kurangura muri Holland, uzoja he. Ivyo bintu mu nyuma arabibona. Bwana Yesu asifiwe. Ngo abibonye ava ku Mana, atangura ababize. Ivy'Imana biha umugongo, ivy'Imana bitera akagere. Nagira nakubwire ngo ni Imana izamura, kandi ni Imana ishira hasi. Ngo igihe kimwe ajya gutora amafaranga yose ari kuri banki, yashaka kujya kubana n'umugore wiwe hanze. Ngo agiye kuyatora ahura n'abasuma. Ngo abasuma basanga mu modoka, bamufatira ku inkoho, byose baratwara. Ngo agiye kuri polisi kudeklara yuko bamwivye, bagire amankete, ahubwo baramufata, baramubwira bati tubwire mu myaka wamaze aya mafaranga wayakuye. Agira ibyago byo kubura amafaranga, agira n'ibyago byo gupfungwa dossier. Dufise Imana idakina, atari y'imikino. Haleluya. Dufise Imana iraba. Amahoro si ibintu. Amahoro ni hahandi twafata indirimbo tukaririmba, ukaririmba imbaraga z'Imana zikamanuka,
maze amaso y'Imana, imbaraga z'Imana zikururuka mu mutima, maze ukumva impore, ukumva amahoro. Amaso y'Imana niyo ashika mu mutima akamurika. Amaso y'Imana niyo akura agahinda mu muntu. Amaso y'Imana iyo ageze ahantu baboshe, amaso y'Imana niyo amenya amazina yawe aho bayahamvye. Amaso y'Imana niyo agenda ibyina akaraba mu bisekuruza n'impamvu uri muri ubu buzima. Amaso y'Imana niyo atumenyera ejo hacu. Bwana Yesu asifiwe. Aragenda uwo mugabo arapfungwa, na n'ubu sindibaza ko arafungurwa. Baragenda barafata amazu yiwe yose, barafata imiduga yari asigaje barayipfunga. Arababwira ati jewe nazamutse kuko narasenga. Bati we turakuzi uri kimuga, ushona ibirato, uririmba gusa kantike. Ati ni kantike yabimpaye. Ate kada neda, turagufunga tugukubita, ahubwo n'ivyo ufise tubitware. Haleluya. Imbabazi z'Imana iyo zakuvuyeko, ibitwenge vy'Imana iyo vyaguhaye umugongo, umwana w'umuntu agira ibibazo. Mwana w'umuntu sinzi ivyo uri kuracamwo, ariko nagira ndakubwire ngo ukomeze wandike mu mutwe no mu mutima ngo hari Imana ireba, hari Imana ifise solution, hari Imana izikurura ivyazitswe, hari Imana ibohora ibiboshe, hari Imana ishiraho ibidahari, hari Imana ikiza abarwayi. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Abantu bariko baraha umugongo imbaraga z'Imana, abantu bariko barasubira inyuma kuko banse kwizera ivy'Imana, abantu bariko basubizwa inuma n'akamanyu ku mutima, abantu bariko bava mu vyizegwa, abantu bariko barakura umwambaro w'igipastori. Bwana Yesu asifiwe. Abantu bariko bagwishwa n'amafaranga, abantu bariko bagwishwa n'abagore, abantu bariko bagwishwa n'amazu meza, abantu bariko bagwishwa n'imiduga, abantu bariko bagwishwa kuko bataronse visa. Byakwe bakavuga ngo Satani ndakwemeye, Satani unganze, bakavuga ngo Satani nzagukorera ubuzima bwanje, bakavuga ngo n'abana banje bazogukorera, niwanabashaka nzobaguha. Ariko nagira ndakubwire ngo ntucike intege, hari Imana ireba, hari Imana ikontorora, hari Imana ifise imbaraga izamura umuntu imukuye hasi ikamuzamura, ikamushikana kuri tapi rouge, abakuru n'abato bakabibona, mbese bagashima Imana. Bwana Yesu asifiwe. Abantu banse kwemera imbaraga z'Imana, bantu b'Imana. Bega iyo umuntu atemeye imbaraga z'Imana, iyo umuntu adashaka imbaraga z'Imana, abashaka imbaraga zande. Narije kuvuga ngo ntusubire kudendebukirwa, ngo hari Imana iraba. Ego Aburahamu ashobora kwirukana Hagayi, ariko hari imbabazi z'Imana, hari imbabazi z'Imana zikurikirana umuntu, zikavuga ngo amaso y'imbabazi gusa, ukavuga ngo Mana uri ndavyi, uri ndavyi. Uno munsi abantu bariko baratamba muri eglise, ariko ijwi ry'Imana ryarindi riraba rikababwira ati ariko waretse gutamba ugapfukama ugaca bugufi tukabana nawe amahoro. Ariko irindi jwi rya Satani ati birivyu yatamba. Abantu bariko barabwiriza baroga, abantu bariko baratamba kandi basambana, abantu bafigendana ubuheko. Abantu twaratambanye igisirimba, umuntu arajya mu mwuka ariko arahanura, umuntu ariko aratamba jabona
ukabona agaheko karakorotse, agaheko, ibiheko birakoroka muri eglise, biheko. Dufise Imana ireba, dufise Imana ireba hose, kontrola hose. Scanner ifise aho yoshitsa, haleluya. Scanner ifise aho yoshitsa ikaraba inzoka zo munda, ikabona amaraso uko ari karasirikira, ariko imbaraga z'Imana zinjira deep. Scanner hari ivyo yobona, ariko mu mwuka hari ivyo itabona. Imana iraraba, Imana iramenya umunyarukundo, ikamenya umunyeshari, ikamenya umurozi, ariko scanner ntavyo yoraba ivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nagira ndakubwire ngo nturi wenyene. Namaze imyaka myinshi ndiko ndibaza ngo mbega ndi kumwe n'Imana cyange. Mbega ko maze imyaka ntarumva numbwira ati Imana irankunda, ni koko kirankunda, cyanke yaranciye amazi nyene nguma nkubiti kuko nyene mu muhanda. Ariko hari ijisho ry'Imana, hari ijisho ry'Imana, hari ijisho ry'Imana riraba abantu, rigakomezanya n'abantu. Bwana Yesu asifiwe. Imana ireba, Imana ireba ibibazo, Imana iraba abo yahamagaye. Nagira ndakubwire ngo nturi wenyene, hari ijuru, hari satellite itandukanye n'amasatelite y'ijuru y'isi. Hari amasatelite y'umwuka amenya ko ugwaye malariya utarayipimisha, amenya ibitero bizoze ejo ikabigukinga. Bwana Yesu asifiwe. Imbaraga z'Imana ntizizobonekera, cyangwa ubutabazi bw'Imana ntibizobonekera kuko ibyawe vyakemutse. Ekada ndagasubiyemo, imbaraga z'Imana ntizigaragarira kuko ibyawe vyakemutse, kuko nubwo bitarakemuka yo yiguma ari imyembaraga. Kuko nubwo bitarakemuka hari bandi bantu bariko barashima Imana bitarakemuka. Kuko nubwo bitarakemuka hari abantu bariko barashima Imana kandi babuze. Bwana Yesu asifiwe. Hari umugabo ngo yamye avuga ngo Imana ngo Imana imwiyereka, Imana imwiyereka, ariko ntiyamwiyereka ukundi, ntiyarakeneye ngo Imana imushurire. Ahubwo wewe yabivuga ate ngo imwiyereke mu buryo bugaragara. Wenda imuha amaviza, wenda imuha akazi, wenda igihe kimwe ahura na accident mortel, yari ku moto, ikamyo iraza irasya. Umumotari aracika umutwe, amererwa nabi, aratabagurika, abutuyungiro. Ngo ariko wewe avaye ari muzima, ngo Imana iramusanga ku mugoroba, ngo washatse kumbona, ngo ni kujya bambona. Umuntu avuye muri remorke atahanu na hamwe yakungutse, umuntu adashobora no gufata akamoto yarariko karacitse ubunywenywe, n'umuntu yaracitse ubunywenywe. Imana nituzoyibona kuko vyakemutse. Imana twama tuyibona. Hari Imana ireba iri mwijuru. Haleluya. Wandike mu mutima wawe muri no mugoroba ngo hari Imana ibona. Ubibwire ubwenge bwawe ngo hari imbaraga ziri mwijuru, hari imbaraga zindabana imbabazi, hari imbaraga zinyitayeho. Sindi jenyene. Umenye ngo uri kumwe n'izindi imbaraga zikomeye. Imana duhana umugisha bene data. Imana itugirire neza. Nturi wenyene, hari Imana ireba iri mwijuru isagaje mu bintu byawe. Hari Imana ibona aho wazingiwe, hari Imana ibona abarozi bawe, hari Imana ibona impamvu itaraguhezagira, hari Imana ibona ejo hawe heza, hari Imana ibona mariage yawe yejo, hari Imana ibona akazi kawe, hari Imana ibona umuhamagaro yaguhaye, hari Imana ireba. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Imana itugire neza. Wambara imbaraga, nusenga uvuye ngo Mana numvise kureba, na numvise ko witegereza, numvise kuri umunyembaraga,
agirira imbabazi n'abantu b'abantu batazigiriwe. Reka dushime Imana. Turagushimiye Imana nziza kandi turaguhaye icyubahiro. Abantu twaradendebukiwe kuko tutamenye kureba. Abantu twaradendebukiwe kubera kutamenya yuko uri kumwe natwe. Ariko uratubwiye ngo mu bibazo hose twama turi kumwe nawe, ngo kandi wamudushigikiye nubwo abahanuzi batotubwira, nubwo atajwi twokumva, ariko ijwi ryawe rirasubiye kutubwira ngo niho uburi. Mana, mu izina rya Yesu, amaso yawe arabibwina abadukurikiranye n'abatadukurikiranye n'abazodukurikirana. Wowe ureba, nureba ingwara z'abantu zibakize mu izina rya Yesu. Abantu ukeneye gushira mu masezerano y'ibingizemwe mu izina rya Yesu. Reka uyu mwaka dutangurane kuvuga ngo hari imbaraga z'Imana zireba. Reka abantu batangure kwiyumvamwo yuko ubareba. Reka abantu batangure kwiyumviramwo yuko Yesu Kristo ubakurikirana. Areka abantu batangure kumva yuko batirebanga, batari bonyene. Mana, ndagushimiye. Kora igitangaza mu bantu bawe. Ubuntu bwawe n'imbabazi bukomeze bushware mu bantu bawe. Dayimoni n'abacwezi n'abapfumu n'abarozi mu izina rya Yesu ndabacyashe mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo imbaraga zanyu ndazishe mu izina rya Yesu. Ndabahumye ubuhumyi mu izina rya Yesu ku bana b'Imana. Ndavuze ngo amaso y'Imana yonyene abari yagendana n'abantu bayo. Nuhabwa icyubahiro. Turagushimiye Mana, turaguhaye icyubahiro muri vyo.